Imana ishimwe. Ndashima Imana ku ntahe twumvise. Intahe yerekana yuko Imana ihindura. Ni Imana ihindura ubuzima bwacu. Ni Imana isubizaho ivyizigiro ahatari ivyizigiro. Ni Imana ikomeza abo batakaye, abo bahevye bataye. Ndashaka tuganire no munsi ku bushobozi buri mu ntahe. Ubushobozi buri mu ntahe, intahe ya Yesu. Ubushobozi buri mu ntahe. Munyemerere nsengere ijambo tugiye gusangira. Mwami Imana, ndaguhaye icubahiro, ndagushima ku kanya keza unyemereye kuronka ngo mpagarara imbere y'ubwoko bwawe, abo wacunguye ugapfira amaraso, ugasesera amaraso kugira ngo bezwe, batunganywe. Iri ni hanga ryawe Mana, ntaco notanga atari ico wampaye. Ndagusaba none ngo murikire ivyiyumviro vyanje Mana, wongere unashoboze uwo wese agiye kwakira ko akogwa ko na mpwemu wawe, kuko ni wazi ibiri bwina mutima w'umuntu. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yohana igice ca mbere umurongo wa 29. Yohana igice ca mbere umurongo wa 29. Yohana igice ca mbere umurongo wa 29. Ubushobozi buri mu ntahe ya Yesu. La puissance du témoignage de Jésus. Badusomere kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 39. Changa tangurire kuri 29 ashaka ku 30. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we. Yohani abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icaha c'abari mw'isi. Ni Yohani Mubatizi yabivuze. Abonye Yesu aravuga ijambo rikomeye ati nguyu umwagazi w'intama ukura ivyaha by'abari mw'isi. Uwo ni we navuze nti inyuma yanje hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jewe. Uwo muntu agiye kuza naye narabivuze yuko yamyeho, yari imbere yuko mbaho. Uko yariho ntarabaho, uko nariho yariho naho ntari bwabeho. Bandanya. Nanje sinari bwamumenye ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nico catumye nanje nza mbatiza mu mazi. Misio yanje kwari ukubatiza mu mazi, ariko kugira ngo agaragare mu Bisirayeli. Sinarinda muzi, ariko naje gukora igikorwa cyo kubatiza kugira ngo umwe yamyeho kuva kera agaragare mu Bisirayeli. Kandi Yohana shinga intahe ati, arabandanya shinga intahe ati, nabonye mpwemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we. Nabonye mpwemu amanuka asa n'inuma amanuka kuri we. Kandi jewe sinari bwamumenye ariko uwantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uzobona mpwemu amanuka aza kuri we akamugumako, niwe abatiza muri mpwemu yera. Okay. Nanje narabibonye, narabishingiye intahe yuko uwo ari umwana w'Imana. Uwo ni umwana w'Imana. Iki gice cyose tuza gusoma turabona intahe z'abantu batatu. Izo ntahe z'abantu batatu turaraba ico zihuriyeko, bigira ico bitwigisha mu bushobozi buri mu ntahe. Intahe si ivyo uvuga gusa, ariko n'ivyo uvuga birafise ico bikora. Ariko intahe ni n'ivyo ubayemwo, ni nuko ubayeho. Abenshi baravuga ngo nimba musengana n'ujya muntu, ivyo musenga sinzi neza ko ari ivy'ukuri. Nivyo yama yantumiye, mugabo ingene abayeho sinibaza yuko abayeho nk'uko Imana igomba. Intahe ntiva mu byo tuvuga gusa, ariko intahe iranagaragara mu buryo tubayeho.
uburyo twifata imbere y'ibibazo bitandukanye, uburyo tubana n'ababanyi bacu, uburyo dufasha abagowe, uburyo tuba hafi y'abakeneye imfashanyo. Ivyo bigaragaza intahe. Intahe rero samajambo. Kuri iki gice ca mbere tubona Yohani Mubatizi ashinga intahe. Ndashaka ngo mukuremwo ijambo ngaha Yohani Mubatizi yavuze. Yarivuze ku murongo wa 29, ararisubiramo kandi bararisubiramo 36. Bamwise gute Yesu? Ariko aramubona arengana, avuze ngo ngujya umwagazi w'intama w'Imana akura ibyaha by'abari mu isi. Yohani Mubatizi ariko aramuvuga, mbega ariko mubwira bande? Munkurikire. Yohani Mubatizi yari amaze kugira abantu benshi bamukurikira, baramwemera, baremera ivyo avuga, baramufata nk'umuhanuzi akomeye kandi umuntu yarungitswe n'Imana. Yarazafise abantu benshi bamukurikira. Yohani Mubatizi yari gushobora kunuma, kuko kuvuga ngo ngujya uwo mukwiye gukurikira, ngujya umwagazi w'intama w'Imana, ni nkuko ariko abwira bariko baramukurikira n'abamwemera bati hari uwunduta kurusha. Haleluya. Icoma abakozi b'Imana tukama tuvuga Yesu tugakura amaso kuri twebwe. Ico nico kibazo kihari. Ino munsi iyo umuntu aronse nk'abantu babiri canke batatu bamuherekeza, canke bamukurikira, canke bamusengera, canke bemera ivyo avuga, akenshi arahinduka. Ivyiyumviro no kurangira abantu nibe bikiraba kuri Yesu, bigasigaye biraba kuri we. Iki ni kibazo nibaza yuko gikeneye gusubirwamwo, tugasaba Imana gutahura ubushobozi bw'intahe ko budahagaze kuri twebwe n'ivyo dukora, ahubwo buhagaze kuri Kristo Yesu. Kristo ni washobora guhindura, twebwe ntidushobora guhindura abantu. Twebwe turi abantu buntu, na twebwe dufise ibitunaniza, ariko nitwerekana Kristo arashoboye, Kristo arahindura. Kristo ni washobora gukura umunywa rumogi hasi akamuzana akamusubiza iteka mu muryango. Ni Kristo abikora, si umuntu. Yohani Mubatizi abwira bari bamuherekeje bati nimurabe jewe, uyu ndiko ndababwira aranduta, yariho n'imbere yuko mbaho, arakomeye cyane kundusha, sinshobora no kugurura utugozi tw'ibirato byiwe. Uyu muntu arakomeye, uyu niwe mwagazi w'intama akura ibyaha by'abari mu isi. Ikibazo isi ifise ni ikibazo cazanywe n'icaha c'umuntu cinjiye kuri Adamu na Eva. Ibibaho byose muri ino si ni kubera icaha cinjiye. Icaha kimaze kwinjira twaragihanahanye, kigendera mu mibiri yacu. Turarira tuti vyogenda gute, twokira gute. Na Paulo yarageze ahantu aravuga ngo ewe jewe ndagowe, nindazompa kunesha uyu mubiri. Mu nyuma akaca avuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Nguyu Yohani Mubatizi nariko yerekana abantu, nariko yerekana ko ari umuhanuzi akomeye, ariko yereka abantu bati inyishu y'isi ni Kristo Yesu. Nashaka gusubiramo, inyishu y'inosi ni Kristo Yesu. Yesu niwe nyishu y'ibibazo byacu byose dufise. Ufise ibibazo byo gutabwa, ufise ibibazo byo kumva yuko utemewe, ariko Yesu yagiye mu kibanza cawe. Yesu niwe nyishu. Aramuvuga rero nk'umwagazi w'intama. Iyo avuze umwagazi w'intama akura ibyaha by'abari mu isi, abarundi ntidushobora kubitahura kiretse twinjiye mu mico n'imigenzo y'Abayuda ngo twiyumvire ico yaravuze igihe yavuga ngo ngujye umwagazi w'intama. Avuze ngo ngujye umwagazi w'intama, umuyuda w'ukuri yaratahura ico arico kuba habonetse umwagazi w'intama akura ibyaha by'abari mu isi. Kubera iki? Kuko intama zama zabazwe buri munsi, abantu bama batanze ibimazi buri munsi. Wakoze icaha, wibutse ko wacumuye, ufata intama ukayijana ku muherezi, akayirambika kw'ibiganza, akayatura kw'ivyaha byawe, akabona
kuyica bigasigura ngo wewe urahariwe kuko intama ipfuye itwaye ibyaha byawe. Bari bazi carico umwagazi w'intama, bari barindiriye ushobora kubakura kw'ibyaha rimwe gusa burundu batagifise kwama bariko baratanga intama. Nico gituma Yohana Umubatizi yavuze ngo ngujya uwo mwari murindiriye, ngujya umwagazi w'intama, niwe wenyine ashobora gukura intama twahora dutanga. Ntizikura ibyaha, zifuka ibyaha, zirafuka. Intama zo mu isezerano rya kera ngo zafuka ibyaha gusa, ariko dufise udafuka, ukura icyaha c'abari mu isi, Kristo Yesu. Iyi ntahe ya Yohana Umubatizi ndayiha agaciro cyane. Kubera iki? Kuko binyereka ngo umuntu atanguye kuba populaire, kumenyekana cyane. Yohana Umubatizi, umuntu afise abamukurikira, umuntu afise abamwemera. Bibiri twereka ko yari afise n'abadisciple, abitwa ngo abigishwa bamukurikira. Igihe Yesu yatangura kuvuga ubutumwa, abigishwa ba Yohana baraje baramubwira bati mbega urazi ibyabaye? Wa mugabo wabatiza ubu nawe yatanguye irindi shengero, uraba neza azova gutwara abantu. Muribuka ibyo Yohana Umubatizi yavuze ngo birakwiye yuko akura nanje nkacishwa bugufi. Iki kitwereka umutima w'umuntu ashinga intahe iri mu bushobozi, n'umuntu yerekana Kristo aterekana ibyiwe. Shengero ry'Imana, turakeneye yuko Kristo abantu bamumenya, turakeneye gushinga intahe ya Kristo, turakeneye kuzimangana twebwe, ariko tukerekana yuko ari Kristo ahindura ibintu. Abenshi barabaye desu n'abantu kuko babwiwe n'abantu yuko aragahambaye. Jewe ndagukoreza ko n'akanya gato iyo ngwara cyangwa icyo kibazo gica gihironka umuti. Abantu bashira ibyizigiro byabo mu bantu, nico gituma abenshi batsitaye bakanababara. Niko ndakubwira nti umuntu arahinduka, ariko ibyizigiro byawe urashobora kubihindura uno munsi ukabishira muri Kristo Yesu. Bibiri imbwira ngo niko uko yararejo niko ari uno munsi kandi niko azohora ibihe bidashira. Twebwe turahinduka, ariko wewe nahinduka. Aguma ari umwizigirwa. Urukundo yari afise rwatumye yitanga ku musaraba, n'uno munsi ariho kugira ngo akuzane mu kugororoka niwamwizera. Mbega niyihe ntahe uno munsi turiko turashinga? Niyihe ntahe ishobora guhindura ubuzima bw'abantu? Ni ntahe kuvuga ibyacu, ibyo twahawe n'ibyo twaronse n'ibyo dusigaye dufise bihinda canke bigerekeranye ko? No. Ico dukeneye kuvuga kandi gishobora guhindura abantu ni Kristo Yesu. Mbwira mugenza uti ubwira abandi Yesu, ubwira abandi Yesu. Yesu ni wahindura. Hari ubushobozi mu kuvuga Yesu, hari ubushobozi mu kwerekana Yesu. Hari intege nke, hari kunanirwa igihe twama turiko twerekana twebwe. Yohana Umubatizi ati ngujya, umvirize umurongo ukwirikira, musomere umurongo wa 35, mwumvirize neza. Ahejeje kumuvuga ngo ni umwagazi w'intama, yamuvuze inshuro zibiri, muraza kuhabona. Ariko kandi yasubiye amwita ngo, umurongo wa 34, ngo ni umwana w'Imana. Iki naco nyene cari ikintu kigoye kumva ku Bayuda. Mbega arashobora kuba umwana w'Imana? Mbega Imana iravyara? Igihe Yesu yavuga ko ari umwana w'Imana abibwira Abayuda bazo kumutera amabuye, kuko ntibumva yuko yokwiyita umwana w'Imana. Mbega Imana iravyara? Cari kibazo. Ariko Yohana Umubatizi tubona yubahuka kuvuga n'abantu arongoye, kuvuga ati ujya arakomeye kundusha, ujya n'umwana w'Imana. Jewe narungitswe kubatiza kugira ngo agaragare, aboneke mu Bisirayeli. Rero ivyo muriko muranjanamo vy'amatiku kuvuga ngo kararaba neza agomba atangura igikorwa, ivyo si vyo ndimo, kuko nazanywe no kumwerekana. Haleluya. Hari umunezero, hari n'umugisha igihe Imana inezerera ubuzima bw'umuntu, kuko yerekana Yesu, aterekana we, atavuga ibyo afise, ariko yerekana ivyo Kristo akora. Hari umunezero umutima w'Imana. Nimba dushaka intahe zihindura ubuzima, nuko twerekana Kristo umwana w'Imana, umwagazi w'intama akura ibyaha by'abari mu isi.
umviriza murongo wa 35 badusomere. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana na babiri mu bigishwa biwe. Yohana umubatizi ari kumwe na babiri mu bigishwa biwe asubira kuvuga ijambo, mwumvirize ibyo yavuze. Yitegereza Yesu agenda aravuga ati nguu umwagazi w'intama w'Imana. Abivuze inshuro ya kabiri. Ubu abivuze ari kumwe ngo na babiri mu bigishwa biwe. Umvirize ibyaciye biba. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu. Haleluya. Akantu karangyoheye. Aba bantu bari bamaze igihe bariko bakurikira Yohana umubatizi. Bari bamaze kumenyera yuko Yohana umubatizi ari we murongozi wabo. Ariko bumvise inshuro ya kabiri Yohana umubatizi ariko abereka uyundi muntu. Ivyo bibahaye gufata ingingo yo kuvuga ngo bwa bundi hari uruta uyu. Baca bahitamo ngo guhindukira bakurikira nde? Bakurikira Yesu. Bahisemo neza. Bahisemo neza kuko ntivyari vyoroshe. Baza bameze nk'abantu bari hafi ya Yohana umubatizi, kandi bamwe biyumvira yuko Yohana umubatizi azoba umuntu akomeye. Azoba umuntu akomeye, umuntu bari biteze bibaza ko ari Yohana umubatizi. Ariko guhitamo kuvuga ngo ndahagaritse gukurikira Yohana umubatizi n'ikibanza cyo kuba hafi yiwe nari mfise ngiye gukurikira ujya, nticoroshe. Nico gituma nashaka kubabwira bene data, gukurikira Yesu biragusaba ko hari ivyo uheba. Abenshi dushaka gukurikira Yesu mugabo tugifise vya bindi nyene. Twabonye ko tari ivyo bigikenewe, twabonye ko atariho dukeneye kubandanya tuba, twabonye ko hari inzira dukeneye guhinduramo, ariko byatunaniye. Ndasenga Imana ngo idushoboze kumenya iki Imana itugomba ko, kandi mpwemu y'Imana arabwira umwe wese muri twebwe ati hari inzira urimo ukeneye guhindukira. Nta handi hari inyishu atari muri Kristo Yesu. Guhagarika inzira warimo no guhitamo n'ubuzima bwawe kuvuga ngo ndakwirikiye Yesu si ikintu coroshe, mugabo hano hari umugisha. Haleluya. Bibiliya iranyereka ingene Yesu wenyene yivugiye ngo ugomba kunkurikira nabanza agira iki? Yiyanke. Uku kwiyanka turavuga nukuhe? Nukumva yuko inyungu zawe n'ivyo wewe waruhahamiye n'urugezo kumva urugeze ko kuvuga ngo jewe sinshobora guhindura. Utahura ngo iyi nzira ntiyariyo, ariko ndakeneye gukurikira uyu Kristo Yesu, kuko n'imbere y'Imana nzobazwa ivyanje. Niyumvira yuko abavyeyi bazohava bamvugira, abandi muri yumvira yuko abo mubakanye bashobora kubavugira, abandi bati mfise umwana asenga cyane. Ivyo byose urugo rwacu rwarahezagiwe. Biragusaba yuko nawe we ku giti cawe uhindukira ugakurikira Yesu. Bibiliya irambwira ngo imbere y'intebe y'Imana mu wese azobazwa ivyiwe. Umwe wese azobazwa ivyiwe. Ikibazo ca mbere kandi nyamukuru kizobazwa, mbega warizeye Kristo ko ari we nyishu natanze mu isi? Mbega waramuhaye ubugingo bwawe canke wamufatanije n'ivyo wewe wigombera? Abenshi nidukurikira Yesu ahubwo tumubwira ngo dukurikire. Niyo ngorane turimo. Dufata ivyacu tukabwira Yesu ngo Yesu urabona ibi nivyo nshaka, rero nshaka ngo nkorere ibi. Twamuhinduye umukozi aza kudukorera ivyo dushaka, ariko twategezwa guhindura. Yesu si waza kudukorera ivyo dushaka. N'amasengesho yacu menshi ni Mana urabizi nawe hari ivyo twavuganye ribi utabingiriye nta kigenda. Ninde ariko arakwirikira uyundi? Mbega ni Kristo ahamagarirwa kugukurikira canke ni wewe uhindukira ugakurikira Yesu? Abenshi mu bariko bararondera ko Yesu abaherekeza abakurikira akora ivyo bashaka nibo bananiranye guhinduka, ni nabo babuza abantu intahe nzima ishobora gutuma abandi baza kuri Yesu. Ariko ni wahitamo gusiga ivyawe, guhagarika inzira zawe, ukavuga uti
ndaje uko ndi, ndashaka gukurikira, ndashaka ukwizera. Yesu ni wahindura ubuzima bwawe. Uri kukurikira nde uno munsi? Ni biki uri kurakurikira? Hari byinshi biharawe, hari byinshi bivugwa, hari ahantu wumva kumenga urahungabanye. Iyo rero uri muri iyo situation yo guhungabana, tekana, urashobora guhitamwo inzira itariyo. Yohani Mubatizi yashinze intahe nziza. Yari umuntu yari gushobora kuvuga ati aka nakaryo kanje, kuko nanje ndagacamwo nkaronka abagenda barandirimbira. Ariko yahisemwo kwereka abamukurikira Kristo Yesu. Bene data, gukurikira Yesu ntivyicuzwa. Ariko iyo witeze yuko Yesu akwirikira ivyo ushaka, wamugwa mu kwicuza. Kuko ntiyaje ngo akore ivyo ushaka, ahubwo we waremwe ngo ukwirikire, kuko niwe muremyi, nawe uri kiremwa. Dukeneye guhindura inyifato tugira imbere ya Yesu. Umviriza, ababigishwa baravuga ngo turabonye icyo dukwiye gukwirikira, baca bakurikira Yesu. Umviriza umurongo ukwirikira, muhumve neza. Abigishwa bakurikira Yesu akebutse ahindukiye, abona bamukurikiye, abona hari abamukurikiye, arabaza ati murondera iki? Ni ikibazo cyari kigoye. Nibaza ko nanje iyo bakimbaza nari kubura, sinari gushoka ntora ico nkeneye. Ariko ni ikibazo n'uno munsi kiyo kirabazwa. Watonze uno munsi, uritegura uraza gusenga, ikibazo kiragaruka, mbega urondera iki? Turondera ibitandukanye uko twaje kurondera Imana. Bamwe bararondera ama promotion, abandi bakarondera gukira, abandi bakarondera ko Imana ibarongora mu kubahitiramwo mu ngingo zimwe zimwe ziri imbere yabo batabona neza. Ariko ikibazo kirasubira kubazwa, urondera iki? Igihe cyose dukurikira Yesu yama tubaza kino kibazo. Ni nkuko akitubaza ariko kandi azi inyishu, kuko arabona ibiri mu mitima yacu. Urondera iki? Urondera iki? Ababigishwa barahindukira baramubwira ati, umviriza, baramubwira bati Rabi, sobanurwa ngo mwigisha. Mwigisha bamutahura nkande? Bamutahura nkande? Nk'umwigisha. Iki kintu mugifate turaza kukivuga ko bamutahura nka Rabi, umwigisha. Mwigisha, mwigisha. Watsindaro hehe? Uba hehe? Uri muri quartier yihe? Tubwire aho uba. Yesu yababwiye gute? Arababwira ati nimuze murabe. Nuko baragenda babona aho yatsindaro, baguma aho ari uwo munsi. Hari nk'isaha y'icumi. Baramubaza ati mwigisha, urihe? Ubahe? Turashaka gukurikira. Nawe ati ingo murabe ahomba. Ngo baca baragenda babana nawe uwo munsi wose baririgwana. Ibyahabaye ndabimenya gute? Ndabimenya ingene nabo batashe bavuga. Haleluya. Ivyo nivyo binyereka ko vy'ukuri hari ico bamenye. Bamuhamagaye Rabi, ariko gice gikwirikira tubona muri abo bigishwa harimo Ndereya hamwe na Yohani. Yohani ntiyivuga kuko niwe yanditse kino gitabo. Ni Yohani na Ndereya. Tubona rero ababwira ngo nimuze murabe. Hari ico nakuyemo ngaha. Igihe cyose duhisemo gukurikira Yesu, arashaka kutugarukana kwiyumvira igituma tumukurikira. Hari bituma byinshi tumukurikira bimusanga atari byo byari bikwiye. Bamwe ndiko ndiyumvira kuzogira mariage, ndashaka gutwara umukobwa ari mu bakizwa. Ama wewe oya, urumva ninatwara umukobwa ari mu bakizwa bisigura yuko azoguma mu Mana, nanje nawe upite nawe wipitipitire
kuko ufise ubusigara mu rugo agasigara araba umuryango. Hari imvo nyinshi tuza kuri Yesu, ariko zimwe sizukuri. Bamwe baragera no ku rugezo rwaho basenga cyane, ariko motivation ni ikintu gikomeye. Ni igiki kigusunika gukora ivyo uri kurakora? Ni igiki kigusunika gusenga? Ni igiki kigusunika gufasha abo uri kurafasha? Ni igiki kigusunika gukora ivyo uri kurakora? Yesu aguma kibaza, urondera iki? Nabo bati, dushaka kuba ahuba, dushaka kubona ahuba, twame twibera ahuri, dushaka mu yandi majambo kuba des disciples bawe, dushaka kuba bigishwa bawe. Ico nico twipfuza. Ihinduka riva mu kubana na Yesu. Ihinduka ry'ukuri ntiriva mu ko wironderera ivyo wishakiye hanyuma uce wigira kwiberaho ubuzima bwawe. Ihinduka riva mu ko wahisemo guca bugufi ukabana na Yesu. Yesu akakwigisha, agahindura, akagenda kuramo ivyananiranye kuko wamuhaye umutima wawe ataco wisigarije. Ubwo niko rugendo rw'ihinduka. Intahe ya Yohana Umubatizi irangiriye ngaha, ariko muri ba bigishwa biwe tubona intahe ya Ndereya, igice ca kabiri. Intahe ya Ndereya, Andre soma umurongo ukurikira. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Andre ari muri babandi bakurikira Yesu. Uwo abanza kurondera mwene nyina Simoni aramubwira ati, twabonye Mesiya. Haleluya. Bisobanurwa ngo Kristo. Ndereya ubwa mbere yavuga ngo yamwita gute? Rabi, mwigisha. Ariko nigiki cyamutumye ahindura ingena mwita? Nigiki ubwa mbere yamwita mwigisha? Numwigisha asanzwe, abantu bose ico gihe bari bafise ababigisha. Ariko yabwiye son frère murumuna wiwe Simoni, ariwe Simoni Petero, ati twabonye nde? Twabonye mwigisha, twabonye Mesiya, twabonye Kristo. Ryari rigoye no kuvuga, wari gushobora no gucibwa gatwe kuvuga ko wabonye Mesiya. Mesiya yararindiranywe igishika, bari bamurindiriye nk'umuntu akomeye politiquement, agiye gutwara igihugu agakuraho abaroma, umuntu afise igisirikare, afise inzego zikomeye. Niko bari biteze abayuda Mesiya. Nico gituma atari ijambo ryo gufyinisha, bari bamuzi nk'umurongozi politiki, ariko arubaho karavuga atafise ubwoba ati twabonye Mesiya. Nigiki cyatumye ahindura imvugo? Nigiki cyatumye ahindura imvugo? Ndibaza ko ari umwanya mwiza yabanye na Yesu. Haleluya. Umwanya mwiza yabanye na Yesu, igihe yamenya haba akabana nawe, agasangira nawe. Imvugo yiwe yarahindutse, yarasigaye mumenya ukundi ataramuzi. Bega ni kubera iki imvugo zacu zidahinduka? Twama turi babana spirituellement, mu buryo bw'imwemu twama turi abana, twama turiko turarira, twama turiko turavugana nabi, twama turiko turakora ibyaha. Ubuzima bwacu nibuhinduke. Ikibazo ni ikihe? Nuko bamwe twakiriye Yesu nk'umwigisha asanzwe, ntiyigeze abana natwe ngo tubane nawe aduhindurire ubuzima. Nikibazo amashengero n'umunsi aruzuye, ariko yuzuye abantu batarahishurirwa, bakimufata nka rabi, umwigisha asanzwe, ariko bataramumenye nka Mesiya akura ibyaha by'abari mu isi. Birakenewe ko dutahura Kristo nka Mesiya. Mesiya niwe yari yarasizwe amavuta ngo aharire ibyaha by'abari mu isi. Niwe wenyene ashobora gukiza ubugingo bw'abari mu isi. Uno munsi mufata gute Yesu? Navuze ko rimwe na rimwe haraho tumufata ukutariko, tumufata nk'umuntu ajejwe kudukorera ibyo dushaka, ariko ntitwamumenye ukwiye guhabwa ikibanza cambere mu buzima bwacu. Turafise ibyo dukora, turafise ibyo twiberamo, ariko ntidushaka yuko atuzira mu byacu ngo abiganze. Iyo ni ngorane.
umuzi gute wewe? Nashimye iri hinduka mbona muri Ndereya. Ndereya yari asanzwe ari umwigishwa wa Yohana Umubatizi, amaze kubona Yesu akamukurikira, hanyuma agafata ingingo yo kubana nawe, imvugo yiwe yarahindutse. Ikindi naco, Ndereya ninde muntu wa mbere yashingiye intahe? Bapfaniki. Yashingiye intahe Simoni Petero. Bapfaniki baravukana. Igihe intahe yawe utarashobora kuyivuga mu muryango wawe, urafise akabazo. Igihe intahe itarashika mu muhira iwawe, igihe abo muvukana, abavyeyi bawe canke abandi bakivuga bati aho rero ngo urakijijwe, uracafise akabazo. Ariko si akabazo kadashobora guhinduka. Bisfata igihe cyo kubana na Yesu ngo umwemerera guhindure. Intahe ya mbere ikeneye kumenywa no kubwirwa bande? Abo mu rugo, abo muvukana. Nama mvuga nti naho no bampagaze imbere yanyu nkababwira nti sema amen, vuga amen cyane. Amen zanyu ni zito cyane kurusha amen za madamu wanje. Kubera iki? Ni wanzi. Mwebwe naho mutovuga amen, ariko wewe gashobora kuvuga bati amen. Ivyo birampagije. Kubera iki? Ni wanzi. Mbega mu rugo rwawe barashobora kuvuga amen kuvyo uri kuravuga. Barashobora gushingira intahe, barashobora gukwirikira ivyo uri kurabamwo, barashobora kuguherekeza, barashobora kuvuga bati ivyo byose ndafise uwo tuvukana arubaha Imana. Mbega hari intahe iva mu rugo iwanyu. Abenshi dufise intahe zo hanze, dushaka kwempressiona abantu bo hanze kuko batakuzi, ntimubana, bakubona amasaha make. Ariko umuntu wa mbere akeneye kumenya intahe yawe, agashingira intahe ihinduka ryawe, ni wa wundi mubana mu nzu. Ivyo rero bihera kuwo mubakanye, ku bana bawe canke ku bavyeyi, no gushika ku mukozi wo mu nzu. Bamwe dusiga tubatutse kuko badutebeje kudutegurira impuzu, ariko ngo tugiye he? Gusenga. Mumva uwo mukozi azomenya Kristo yuhe? Kristo uhora uvuga canke azovuga ati nibagende babahende, nibagende je sinzobakurikira? Nguko ukungene intahe zacu zibloka, zihagarika kumenyekanisha Kristo kubera inyifato etariyo. Shengero, Ndereya kubera imyanya myiza yabanye na Kristo yarabwiye son frère ati ingo urabe. Petero akwirikira Ndereya. Umviriza umurongo ukwirikira. Amujana kuri Yesu, ajana grand frère wiwe Petero amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana, uzokwitwa Kefa, risobanurwa ngo Petero. Amubonye ariko araza. Ndakunda ingene Petero yaherekeje petit frère Ndereya. Kubera iki? Kuko yaramaze kubona ihinduka riri muri Ndereya, aramuherekeza. Amaze gushika aho Yesu ari, buno nyene Yesu acatangura kuvuga, avugishwa kuri Petero ati uri Simoni, uri Simoni mwene Yuda, mwene Yohani, uri Simoni mwene Yohani, uri Simoni. Ariko iryo zina ryawe uko ndakubona rigiye guhinduka, ugiye kuba Kefa, risigura ibuye. Yari kuvuga iki? Yari kuvuga Simoni babona uwo mwanya, ariko Yesu kuko abona kure yabona Simoni mugabo akamubona no muri kazoza. Yaramubona nk'uzohagarara nk'ibuye rihagararira ishengero. Yaramubona
mbona muzohagarara abantu bose baryamye babuze bacitse intege ariko agahagarara gakomeza ishengero. Ndakunda Yesu kuko ntambona ubu gusa, ambona no muri kazoza. Nambona muri kubu gusa, ariko arambona. Hariho benshi mu baride bicaye hano. Jewe ndi umuntu sinshobora kubabona, ariko ndazi ko Yesu ashobora kuraba akabona umuntu, akabona na intention yiwe, akabona n'icyo azomukoresha imbere. Ndipfuza yuko biciye mu ntahe y'abandereya bicaye hano bazana ba Kefa, kuko Imana ibabona kure. Ya Imana ntindabira muri kubu gusa, kuko ntiririmite na kubu. Iyo ndiko ndaraba ubu hari ibyo mbona. Igihe baraba mwene data muri kubu bakora bamubona nk'umuntu wa rumoge, ariko ubu uko bamubona ntibari bwiyumvira ko boshobora kumubona nk'umugwiza atunga mu karere kiwabo. Kubera iki? Imana nikubona ubu gusa, ikubona no muri kazoza. Rondera kumenya Kristo, rondera gushingira intaha abandi, kuko hariho abalide, abarongozi bakomeye bicaye. Ashobora kuba yicaye n'uruhande yawe utamuzi, atawuzi. Ashobora kuba ari uwo mubana mu nzu, wa undi bavuga bati uwo ni mumureke, ni mumuhebe, twarananiwe. Ariko hari ubushobozi mu ntahe. Shingira intaha abandi, babwira ibya Yesu. Yesu ni wahindura, kuko harashobora kuba hariho ba Simoni baryamye, ariko bazoba ba Kefa muri kazoza. Vyura, shinga intahe. Yesu ahagurutse avyura ingabo zikomeye zigende zivuga ubutumwa bwiza mu mahanga. Ntutinye kuvuga ibya Yesu, harimo ubushobozi mu ntahe. Aramubona aravuga ati nguyo Kefa arashitse. Ndamubona ibyo azokora mu ishengero rya mbere. Ndamubona ariko arakomeza ishengero. Ndamubona ariko ararongora neza. Ariko Simona kiza ivyo ntabyo yarazi. Nico gituma iyo tuje muri Yesu dusubizwamo ibindi vyizigiro tutari tuzi. Aho bari baravuze bati iwanyu nta n'umuntu n'umwe yigeze arengana iri shuri, nawe ukajibweregehe ukavuga uti mama wanje ninaheza secondaire nkaronka diplome, ivyo bizoba bihagije. Ariko iyo uje muri Yesu Kristo urasubizwamo ibindi vyizigiro byo kuvuga ngo nimba Yesu ampamagaye ahashaka kunshika ndashobora kuhashika. Kwizera Yesu ni ikintu kizima. Haleluya. Umviriza umurongo ukurikira, tugiye mu ntahe ya nyuma, ariyo ntahe ya Filipo. Igice cyarangyoheye ndiko ndacigako. Tugiye ku ntahe ya Filipo, hera ku murongo ukurikira. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje i Galilaya. Abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Amubwira ati nkurikira. Abwiye Filipo ati nkurikira. Kandi uwo Filipo iwabo ni Betsaida, igisagara cy'iwabo wa Andereya na Petero. Okay, 45. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye. Ni Yesu w'i Nazareti, mwene Yosefu. Hari ubushobozi mu ntahe. Tubona Filipo avuga ngo abwira nde? Bego abwiye uwo bavukana? Oya, abwiye umugenzi wiwe. Iyi ni rundi rugezo rwaho duhamagarirwa gushingira intahe gusa atarabo muhira, ariko gushingira intahe n'abagenzi bacu. Aramubwira, abwira Natanayeli yari mugenzi wiwe ari hafi cyane, ati mbega urazi byabaye? Nahuye na wa mugabo yanditswe mu byagezwe vya Mose n'abahanuzi, namubonye Yesu w'i Nazareti. Mbega avuze amaverse menshi. Hari mirongo ya Bibiliya avuze? Oya, intahe ntisabe mirongo ya Bibiliya. Abenshi baravuga ngo nzoshinga intahe, nzovuga ibya Yesu maze kumenya Bibiliya yose. Ni nkuko uvuze uti ntayo nzovuga. Kuko intahe ntigusaba gufata Bibiliya yose, igusaba kuvuga ico watahuye. No kuvuga ico watahuye
abwira mugenzi we ati naramenye wa mugabo wazi ko twasomye ibya Mose, twarasomye kandi n'iby'abahanuzi. Aba bagabo bari barize ijambo ry'Imana, ariko bari barindiriye ikintu badatahura neza. Ariko iki gihe aramubwira ati naronse wa wundi, ingo murabe ni Yesu w'i Nazareti. Intahe ku bagenzi. Umaze gushingira intahe abagenzi bangahe? Bamwe mu bafise abagenzi ibihumbi n'ibihumbi mugabo kuri Facebook ni babandi mudashobora kuganira, sabawe ntimunazinanye, ariko icyo bisaba nuko wicarana n'abagenzi bawe. Kubera iki? Nahora numva mu mashuri umuntu akarinda aheze ishuri bataramenya neza ko yizera Kristo kandi akijijwe. Mbega umutima w'Imana umeze gute? Ariko twashika mu rusengero, Mana ndagukunda, uri Imana igira neza, ariko ku mashuri cwe ntiwigera ushingira intahe ku kazi kawe, nta muntu n'umwe azi yuko uri uwa Kristo. Imana ntizoha bivuga ngo genda uri kurambesha, kuko uje kunsenga umbwira ko nkunda mugabo ntushobora no kunshingira intahe aho ukora. Nikibazo. Bamwe bavuga bati novuga kundi umukristo hari ibintu bimwe bimwe Jehova ntasubira kuronka, hari ukungene bava bamfata. Umviriza, nico cyaciye kiba kuri Natanayeli. Umviriza ibyo yavuze. Natanayeli avuga ngo, Natanayeli aramubaza ati mbega i Nazareti hova iciza? Uvuze ngo ava he? Uwo muntu uvuze wabonye uvuze ngo ava he? I Nazareti hari iciza covayo. Uca wumva ingene bafata i Nazareti. I Nazareti gashobora kuba kari agasagara gato katazwi cyane, kandi gashobora kuba karimwo ingeso zitameze neza. Natanayeli nk'umuntu yiyubaha aravuga ati uvuze ngo ava he? Sinzi neza yuko umuntu namukurikira. Kuko Natanayeli muraza kumwumva ingene Yesu yamuvuze. Bandanya. Ico Filipo yavuze abwira Natanayeli, yamubwiye ati ntuvuge byinshi, ntumbaze byinshi, ariko ugira iki? Nuze urabe. Ingo urabe. Mbega ni verse? Ni igitabo cya Bibiliya yavuze? No. Avuze ingo urabe. Ingo wirabire. Uranzi ngene nabahora mbaho. Urazi ubuzima bwanje. Icyatumye mpinduka. Ingo urabe. Nta kindi. Si jewe nkiza, ingo wirabire. Birashoboka ko wohura n'uwo muntu ahindura Kristo Yesu. Ingo urabe. N'amajambo magufi gose, ingo urabe. Umviriza icyaciye kiba. Yesu abona Natanayeli aza kuri we. Natanayeli aragiye amuvuga ko ati ehe umwisirayeli vy'ukuri atarimwo uburyarya. Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Raba umwisirayeli atari mu buryarya, atari mu bugunge. Iki kinyereka ko Yesu aratuzi. Aho uryama arakuzi, aho ukora arakuzi, ivyo ukora arakuzi. Iyi ntahe yashingiye Natanayeli ntiyari ko arihenda, ntiyari ko aramuryosha ngo amukurikire, ariko Natanayeli yari umuntu vy'ukuri adakunda amanyanga. Yesu yaramuvuze ati nguyu umwisirayeli muri batabugunge burimo. Icompa Imana ikamitubona turi mu nzira nziza, tutaja mu manyanga. Icompa Imana ikabona ubuzima bwacu ari ubuzima buyihimbara, igashobora kwamira kwishingira intahe abandi inezero nk'uko yashingiye intahe Yobu, ngo wabonye Yobu mukozi wanje. Icompa natwe tukashingirwa intahe nziza. Bibiliya iratwereka yuko Imana ituzi, irakuzi ibyo wamyemwo imbere yo kuza, irakuzi kandi na dosiye uriko uno munsi ku kazi, irazi ico uri kurayivugako n'ico uri kurayikorako,
irazi ko biri mu kugororoka canke harimo fraude, irazi inyungu mbi uri kurarondera. We wibaza ngo nta wakubonye canke abo musangiye murabisangiyemo nyene nk'ibanga, ariko tinya Imana kurusha gutinya abantu, kuko Imana irakubona. Bibiliya iravuga ngo ivyo urabikora nkihorera, ariko ngo hari igihe nzobishira imbere y'amaso y'abantu bikagaragarira bose. Imbere y'uko Imana itumara amazi, turakeneye kuba mukuri. Imana irakuzi, irazi ivyo wamye uraraba imbere y'uko uza gusenga, irazi na programme ufise ni wava ngaha, irazi nimba ari y'ukuri canke ari y'amanyanga. Icompa ugahindura, ugahitamo kuba mu vy'Imana igomba, ikagushingira intahe nk'uko yashingiye intahe Natanayeli arakanguka aravuga ngo wambonye he, wamenye gute? Aca aramubwira Yesu ngo nimbere yuko Filipo guhamagara igihe wari munsi y'igiti cy'umusukoni nakubona. Yesu arakuzi, wo mwihishira he? Ntawe ushobora kwihisha. Arakuzi, azi n'ivyo utarasohora n'akanwa kawe, arabizi uri kuravyiyumvira, azi iryama n'ivyuka ryacu. Ni hehe wo mwinyegeza? Nimbere ngo yukuba uhamagagwa na Filipo, nari nakubonye uri munsi y'igiti. Munsi y'igiti ariko akora iki? Ivyo byose nta manyanga yarimo, kuko yari umuntu atamanyanga agenderamo. Biraryoshe kumva kushingirwa intahe n'Imana. Abantu bashobora kutagushingira intahe kuko bashaka gukora ivyo bashaka, ariko iyi ntahe yawe ishingirwa intahe n'Imana, ivyo birahagije. Rondera intahe y'Imana. Bibiliya ikinyereka Natanayeli acaravuga, yumvise ko akozwe ko hari abantu bakogwa ko n'ubuhanuzi. Yaravuze ati wamenye gute? Hari abantu n'umunsi birukira mu mashengero kuko bava bababwira ngo ndabona umuntu, bakumva ko Imana iri hafi yabo, bagahakwa kujugumira kuko bumvise ko Imana yabamenye. Ariko nashaka kubwira ngo niyo batobivuga, Imana irakubona, irakuzi, ariko ukeneye gutunganya inzira zawe. Umviriza ikinyereka ingene Natanayeli yari ameze. Umviriza ingene yaciye yishura. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Bandanya. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha, amuzi nkande? Uri umwana w'Imana, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yakozwe ko mwigisha, uvuze ko wambonye, nukuri ndavyemeje, uri umwana w'Imana, uri umwami w'Abisirayeli. Umviriza Yesu. Yesu aramwishura ati gabanya kwanza, banza ugabanye. Wijejwe nuko ndakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni. Ako kariro nuko nakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni. Uzobona ibiruta ivyo, uzobona nibirengeye ivyo. Haleluya! Ni wahitamo kunkwirikira, nuzutangare n'utuntu nabonye duto, ariko uzobona nibirengeye ivyo. Muri Yesu tuva mu bwiza tuja mu bonde. Muri Yesu ko ndamwegera niko ndamubona uko ntamubonye ejo. Muri Yesu niko agenda nyihishurira ku rugezo ntaramumenya. Nuno munsi ndacakeneye kumumenya, ariko uko ndamuzi uno munsi niteze ko ejo nzomumenya kurusha. Uno munsi ndashobora kuba nkangwa n'ibintu by'ubuhanuzi. Yesu akandaba ati ukanguse kubera utuntu ndavuze gutya duto, ati uzobona nibirengeye ivyo. Bene data, ibi bihe twarabiciye mu ndibuka umunsi umwe mu gakiza kanje ka mbere, hariho abantu b'abanyamahanga bari baje muri seminari ahantu, kandi baravugishwe. Bacavuga ati wewe Imana itubwiye ibi nibi. Nanje nari ndabikeneye cyane ko bamvuga ivyo babiri ku buzima bwanje.
ndibuka umunsi umwe bagize urutoki gutya, mbona umenga ntirutumbereye iwanje, ndatumbiriza umutwe kugira ngo rutumbere aho ndi. Barambwira bati no ujya ari inyuma. Numva ndababaye. Mu rugendo rwacu hari ibihe tubamwo tukarondera ibintu bito, ngo Imana ngo yamenye ikuzi itarabaho. Ikuzi utarabaho. Yesu ati wijejwe unyisaye amazina yose kubera wumvise nakubonye. Singendera kuvyuvuze, ndakuzi ariko nipfuza kubona ibirengeye ivyo. Niko Yesu ariko abwira Natanayeli. Nebande bakimeze nkuko nari imeze. Ndashaka ngo twizere Imana. Naho Imana itovuga ku buzima bwanje ngo bose babimenye, ariko ndazi yuko hari icyo mvugako. Icyo ndagikura mu ijambo ryayo. Iyo nicaye nkasoma, muhemu w'Imana arambwira ati aha ukeneye gukosora, aha urakeneye guhindura, aha ugendera mu ngeso zitarizo, urakeneye gukira. Nanje nkamwumvira. Umviriza icyo yavuze umurongo wa nyuma. Yesu avuga umurongo wa nyuma avuga ngo nukuri arongera aramubwira ati nukuri ndababwire yuko muzobona ijuru ryugurutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Arabwiye Natanayeli, abwiye na bagenzi biwe n'abandereya n'abandi bose ba Filipo, ababwiye iki? Désormais kuvubu muzobona nukuri ndababwire, mugiye kubona ijuru. Byari ibihe vya mbere Yesu agiye gutangura igikorwa ciwe ku mugaragaro. Arabimenyesha ati mugiye kubona ijuru ryugurutse, ngo kandi ngo mubone abamarayika baduga bamanuka ku mwana w'Imana. Munkwirikire neza ahantu ijuru ryugurutse kubera Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe rembo ry'ijuru. Nta muntu numwe, nkuko hari abantu basigaye babesha. Hariho numvise mu Buganda uno munsi asigaye adandaza amaparcelle ngo y'ijuru, ngo yo mu ijuru. Abantu bagatanga amahera, ubutegetsi baramufata nabo arababwira ati nimumbwire jewe hari umuntu nafashe ku nguvu, ntibanzaniye amahera, nari babwiye ko bafashe parcelle yo mu ijuru. Arambwira ati kweri kubabesha. Ati sinababesha, none hari wagenda kuyiraba arayibura. Yumvire, aregeranije amahera y'amaparcelle yose atariho. Yesu niwe rembo ry'ijuru, niwe wenyene yaduze mu ijuru kandi azogaruka gutora biwe. Bibiliya iranyereka imbwira neza ngo Yesu arivugira ati ugiye kubona ijuru ryuguruka, abamarayika baduga bamanuka. Ngiye gusubiramo nkiyumvira nigihe gituma abamarayika baduga bamanuka. Abamarayika bakora iki? Twarabumvise dimanche iheze yuko abamarayika ni impwemu ziri au service, zikorera bande, ikorera twebwe. Simpamagarirwa kubasenga, ariko abakorera Imana bari au service yacu. Sije ndabarongoye, ariko ni Imana ibategeka kunkorera. Rero Yesu aravuga ngo mugiye kubona ijuru ryuguruka, abamarayika baduga bamanuka. Ndipfuza kubona ubu Yesu ariko aragaragara mu buzima bwacu, abamarayika bamanuka baduga ku gikorwa Kristo ariko arakora hagati muri twebwe, kuko twaramwizeye ari muri twebwe, niwe rembo ry'ijuru. Turakeneye gusenga, ariko icatumye abamarayika baduga bamanuka nuko Yesu yubaha data. L'obéissance, ukumvira, ukubaha data kwamutuma data rungika abamarayika bagakorera Yesu. Ukumvira kwacu, ukumvira Kristo kwacu kuzotuma haba ambuteyage hagati y'ijuru n'isi. Ambuteyage yabande abamarayika. Ni nkuko mu ijuru abubaha Imana iyo basenze,
ijuru bazi ko ryugurutse. Ni nk'uko bariko barabwira Imana ati Mana turagukeneye, turakeneye ubutabazi bwawe, turakeneye udukure muri ino situation. Ijuru rirakorana rikavuga ati abamarayika abajejwe intambara nyaruka genda mumushikeko, abajejwe provision ibintu akeneye nyaruka mumushire, abavuye kumutabara bakagarukana raporo bakavuga bati twahejeje kira kibazo twakimukuyemo, abandi bakaba baragiye, hari ambute yaje y'ijuru kubera bubaha Imana, kubera bubaha Imana. Abubaha Imana haleluya, abamenye Imana haleluya. Désormais Yesu aravuga ati mugiye kubona ijuru abamarayika baduga bamanuka kuko naje gukora ubugombe bwa data. Turagiye gusenga, duhaguruke. Mbega uhagaze gute? Intahe yawe imeze gute? Urashobora gushingira intahe Yesu? Mbega ubuzima bwawe ni intahe? Ni iki cyotuma ijuru rikonekta na wewe? Ni intahe n'ubuzima bwo kumvira. Genda mushingire intahe abandi, genda mubwire ibya Yesu. Ariko imbere yavyo nashaka gufasha umuntu yumva ko akeneye guhura na Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ndashaka kumufasha gusenga. Birashoboka ko umaze iminsi wiyumvira ivyerekeye ubuzima bwawe, hari ibidatorera inyishu, ariko no munsi naje kukubwira Yesu. Yesu ahindura ibihe, Yesu atanga ivyizigiro bishasha. Niwe nipfuza ko dufashanya gusenga ngo aganze ubugingo bwawe. Uri hagati yacu wipfuza guha ubugingo bwawe Kristo, aharira ibyaha byawe, aguhe gutangura gushasha, ubuzima bushasha. Ushaka umuha ubuzima bwawe ngo akugire icaremwe gishasha, wihana ibyaha wizere Kristo. Uri hagati yacu woduza urutoki nkagufasha gusenga. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire. Haleluya, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Sabe bariya badugije intoke batambuke baze hano imbere. Karibu fashanye gusenga. Karibu. Wifuza guha ubugingo bwiwe Kristo, birashoboka ko ukicicaye canke uri mu kibanza wumva ko utari bwahe ubugingo bwawe Kristo Yesu. Karibu. Bibiliya imbwira ngo naho ari umwe mu bwami bw'ijuru hari umunezero n'amahoro. Haleluya. Umukozi w'Imana agiye kubafasha, natwe tugiye gusenga mubwira ngo Imana iduhindure, ihindure ubugingo bwacu, tube ibishinga ntahe, atari mu majambo gusa ariko mu buzima tubayemo, kuko Yesu arabazi, aratuzi. Tumushingire ntahe, tumwumvire, tumwubahe kugira ngo ijuru ryuguruke, abamarayika baduserve. Haleluya. Dusenge hamwe twese. Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turagushima kuri Imana y'agakiza kacu, turagushima ku ntahe twumvise Yohana Umubatizi yagushingiye, turagushima ku ntahe twumvise Filipo yagushingiye na Andereya. Mana, wihesheje icubahiro mu buzima bw'abakumenye. Ndasenze nsengero wowe wese ari hano ngo mugendere, kiganza cawe kibane nawe Mana, ahure umuhe umutima n'umutwaro wo kukurondera n'ubugingo bwiwe bwose. Mana, uhindura ubuzima bwacu, tuve abagendera muri fraude, ubakure muri fraude, ubashire mu nzira y'iko kubaha, naho atawubabona ariko bumve kubabona kandi ubazi. Mana, shoboza umumo wese mu bakumenye aguha ubugingo bwiwe kandi agukomeze, akomezwe nawe. Urakoze ku mwanya mwiza waduhaye. Ino ndwi tugiye gutangura, turashaka mugendane natwe, utwihishurire, utwiyereke, uduhe kushira ubwoba, dushingire intahe ibyawe kugira ngo abatakuzi bakumenye mu mihana yacu, mu kibano, aho turi hose tugushingire intahe. Wakoze Mana, izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu dusenze.
amen. Imana ibahe umugisha, muze mugire indwi nziza. Ntimwibagire gushingira intahe Yesu. Rondera n'umuntu umwe ubwira ibya Yesu, uzoba uri gukora ku mutima w'Imana. Imana ibahe umugisha, indwi nziza.